Uwo mugwi w'abaganga ugizwe n'abaforoma hamwe n'abadogiteri basanzwe bahembwa n'ibitaro bakorerako vyitwa Seongs vy'Igihanga biri mu karere k'ubuvuzi ka Mpanda mu ntara ya Bubanza. Umenyesha ko bafashwe nabi cane bivanye n'agashara bahembwa n'abarongoye ivyo bitaro. Umwe muri abo baganga asigura ko ivyo biruko mu gihe aribo basanzwe bakora akazi kenshi kuri ivyo bitaro. Bafashwe nabi cane gose aho usanga dukora akazi katurengeye ntiduhumeka dukonjewe n'umutaga ariko bakaduhemba n'icanikitse mu gihe tubona ubuzima butera buzimba. Abo baganga bita abacontractuel bivanye n'amasezerano y'akazi bafitaniye n'ivyo bitaro bashavuzwa nuko leta yategetse ko abakozi bari muri urwo rwego rw'abacontractuel bokongerezwa umushahara ivyakurikijwe n'ibindi bitaro hamwe n'amavuriro, ariko abarongoye ibitaro Seongs vy'Igihanga batigeze bavyubahiriza, aho abakozi bagembwe nica ntigeze kugeza ubu nk'uko abakorera babivuga. Aha ni mu gihe ayandi mavuriro yo mu Burundi usanga abakozi bakontractuel bobo babahemba agashahara kaboneka gashobora kubafasha kubabeshaho buri munsi. Kuri ico kibazo kiragishinga abo baganga RP yatwarondeye kuri telefone muganga Nduwimana Anise umuyobozi w'ibitaro Seongs vy'Igihanga, ariko akaba yatwishuye ko ari mu nama azogira ico abivuze ko hanyuma.